kino kiganiro cyacu c'inkino reka ndakuramutse ndaguha n'ikaze kuri uyu munsi anizera yuko aho uherereye bimeze neza cyane uyu munsi rero ni igenekerezo rya 29 ukwezi kwa kabiri birumvikana turiko turarangiza kuno kwezi kwa kabiri ku munsi w'ejo twinjiye neza na neza mu kwezi kwa gatatu itariki imwe nuko rero B-Sport turaje mu yindi shusho mu yandi makuru meza kandi twabatororokanije dushimiye bagenzi bacu kuva mu gitondo babanjirije ngaha imbere yacu ariko kandi bavuye no ngaha muri biraharawe tubashimira uburyo bagiye barababwira ibitandukanye mwagiye murashikirizwa nabo uko bagiye barabibashikiriza natwe tuje kubakorera mu ngata nkuko vyama twihaye umugenzo wo kuba dufise abatumire kandi Imana iriko radukundira ko abatumire bariko baratwitabirira ibiganiro kandi banyenevyo ni navyo vyiza ko babana hari kugira ngo bavyivugire ubwabo hama namwe mumve vyinshi cyane n'uyu munsi kandi tufise undi mutumire tayari turi kumwe ngaha mu mwanya ndamwakire ariko ndeka mpere nakira bagenzanje tuza gukorana nabo kuri uno munsi w'itariki 29 makwito kikimeze neza yego reka ndakuramutse cyane kas nongeye ndamutse n'umutumire ndetse n'abagenzanje mukatuza kuba atubana ndamutse n'abandi bose bari kurikira cyane abaciye ku murongo wa FM ndetse n'abari ku rubuga wa YouTube mu kanya baza kuba badushirako ndabayikanze ndabifiza n'igitondo ciza umeze neza kiki kuvejo dutandukana je meze neza kabisa ndashima uhoraho ko ibintu bimeze neza cyane yego ntaco nagize Imana ntaco yobona yo kwagiriza Imana nta n'igihari kiki makwito arahari ariko kandi na Alonso umeze neza kuva novuga ku munsi wa mbere niho akigaruka mu mirimo ariko kandi turagushimiye kubona wasubiye kuboneka gira n'abakunzi bacu bari bagukumbuye imeze neza ariko Alonso amahoro Dorcas imeze neza ndakuramutse yambo ndamutse na Kiki na Yves hano n'umutumire yo kwakira mu kanya ariko kandi ndamutse abakunzi bacu ni benshi cyane rwose bagiye hatandukanye bari mu gisagara ca Bujumbura bari hagati mu gihugu ndetse n'ahandi hose ku isi Alonso ari kumwe natwe kandi na Kiki ariko kandi ku rundi ruhande turi kumwe na Super Half Yves ameze neza Yves Hakizimana ndakuramukije cyane Dorcas ndaramukije Kiki ndaramukije Alonso ndaramukije umutumire wacu tuba twakira mu kanya ariko ndaramukije n'abariko baratwumviriza bose aho baherereye hose abari kuri FM abamaze gushika kuri channel yacu ya YouTube bose reka ndabaramutse ndabifuriza umunsi mwiza ariko kandi ndabasabe kubana natwe nkuko bama babikoze nuko rero murumva ko timu yose ikwiye neza na neza nga muri studio zacu reka mu mwanya muto twakira umutumire mu mwanya muto tumira mata nuko rero inyuma yo guca mu gihanishwa nakira n'abagenzi banje ariko mutumire nawe tumuyikaze kari usana ngo umugabo ntibamuvuga mu izina n'utwidondore abariko baratwumva baturamukirize hama mutubwire nico musanzwe mukora imbere yuko dutangura ikiganiro cyacu kinyezi na cino munsi murakoze cyane nitwa Cassien Bizabigomba nkabandi cegera c'umuyobozi ajejwe ubuhinga mu mugwi w'igihugu ejejwe inkino z'abagendana ubumuga mu Burundi Cassiano Bizabigomba rero niwe turi kumwe tuza kubana muri kino muno mwanya mu gice ca mbere c'amakuru yacu Cassien nivyo muno yumvise nivyo nkuko mwahejeje kubitubwira ico mujejwe novuga mu bagendana ubumuga uyu munsi muri novuga abajejwe ibikorwa na cyane muri ino komite yanyu Paralympique di Burundi tubwire gato ingene ibikorwa aho hanyu bihagaze bimeze gute mbega inkino z'abagendana ubumuga kugeza kuri uno mwanya zoba zihagaze gute ko tumaze imisi tutumva ibikorwa byanyu bimeze gute murakoze cyane nivyo araheze igihe abakunzi bacu n'abanonotsi bacu babaza igituma tankino zitunganywa ta bikorwa biriko biraboneka ariko si ingorane zatuvuye ko ni ingorane rusangi kuko burya ahatagira uburyo ibikorwa ntibiboneka cyane murazi yuko abanonotsi bagirwa no gutunganirizwa amahiganwa nayo asaba uburyo komite paralympique nayo nta buryo ifise nico catumye rero
hahera ikiringo kingana gutya atamahiganwa atunganijwe mu Burundi abanonotsi bacu mbere n'abakunzi bacu bakagumana ibibazo n'imyidogo ariko twobaremesha ko uko biri kose umugwi w'igihugu jejwe inkino z'abagendana ubumuga mu Burundi urabandanya ibikorwa uri ku kivi barabandanya kurondera ejo canke hirya y'ejo hazoba ibikorwa no kuvuga hazoba gutunganya inkino niyo Imana yugurura icanzo abanonotsi bacu bazosubira ku mirimo bongere bidagadure nk'uko amategeko abitegekanye. Kasiyo kiri kuri ico nyene mwatubwiye ikibazo c'uburyo muravuga yuko atari ibintu byabavuye ko umuntu aca yibaza eske federation canke novuga abagendana ubumuga na cyane mu nkino igihugu kibafasha mu novuga mu rugero rungana gute ko kugeza kuri no mwanya ngira muraza no kutubwira ibikorwa byanyu nkuko je nakunze cyane kubikurikiranira hafi aho musanzwe mukorera nga muri Sesinga hajya mu Ngagara ariko nta nkino nivyo umuntu aragenda hajya agasanga abakinyi bariko barinonora bariko barakora ama entraînement ariko competition nyezina ntazihari uyu munsi rero kutubwira ko ni ibintu bitabavuye ko umuntu acagaruka kuba ati igihugu nk'umuvyeyi mwaracituye mu bibazo mufise vy'uburyo hama babagiye iki kugira ngo tumenye neza na neza aho ikibazo c'uburyo mwege mutubwira aho cananiraniye ku buryo atankino zihari kugeza kuno mwanya murakoze cyane no kuri je novuga nti abarongozi b'umugwi w'igihugu jejwe inkino z'abagendana ubumuga mu Burundi ntaco batakoze barashikiriye ababijejwe mu bushikiranganje butujejwe barababwira ibibazo barabereka ivyankenerwa vyari gutuma abanonotsi bacu baja mu bibuga kugira ngo bakore ariko nta nyishu itomoye bashoboye kuronka gusa mu myaka ibiri heze ubwo bushikiranganje bwarashoboye kudufasha kugira ngo turonke abanonotsi muri bajya basiganwa bagira atletisme twarashoboye kuronka abanonotsi boshobora kuja mu nkino mpuzamakungu nkumbure nubwo twabuze uburyo rero bwo kubashigikiza kugira ngo bashobore kuja mu mahiganwa y'amajonjora turonke vya biharuro canke bimwe bafatira ko bita minima mu rurimi rw'igifaransa kugira ngo baze bita amahiganwa mpuzamakungu abo banonotsi rero baraho mbere twavuga ko mu buyobozi bw'ubuhinga iwacu twaramaze kubishira mu mashini muri bimwe bita SDMS kugira ngo nkumbure hariya nibashobora kuduha ubwo burenganzira bw'uko babemeje bazoshobore kutumirwa nabo mu nkino mpuzamakungu kugeza kuri no mwanya nivyo umuntu wagerageje kumva nivyo ivyo bibazo byose mugiye mutudondagurira neza na neza inkino z'abagendana ubumuga muzeruka ihiganwa nyezina ndavuga ihiganwa nka championnat national kuko haraba nka tournoi je mwarakunda kuntumira ari nka tournoi d'ouverture tournoi de clôture championnat national uyu munsi tuvuge yuko nka tournoi yisanzwe novuga yatunganyijwe n'igihugu muheruka ryari novuga nti no kuri ihiganwa nk'iryo tureruka mu 2019 2019 wango mumaze nk'imyaka igera kuri 3 canke irenga atahiganwa ritunganyijwe mu gihugu yego byavuye kuki mwegereye barabatsiguriye igituma izo nkino zitabani kubera iki no kuvuga ko murazi yuko mfatiye nko kuri aya mafederation y'abakinyi batamugaye Federation des Valides bobo murabona yuko baguma baronka intererano ziva mu association n'ama club mugabo comité paralympique murazi yuko yari isanzwe igizwe n'ama club gusa n'ama equipe kandi abo bantu bose nta numwe yashobora gutanga intererano muri comité paralympique bivuga yuko comité paralympique ukwiri nta buryo nabuke yari ifise rero hariho amahera bita frais de fonctionnement ubushikiranganje bwahora buha ama federation ubwa mbere barayaha comité paralympique yari umuriyoni ku mwaka murabi sinzi ko mubizi ayo mahera rero comité paralympique yarashobora guteguramwo gikorwa gitoyi murumva ko ari amahera make cyane mugabo nayo nyene yaramaze igihe ubwo bushikiranganje butayaha comité paralympique ko bababwiye bati ntiduha comité paralympique nkuko tudaha seno ntiduha comité paralympique twe duha ama federation ni mutegwe ni mu ishira ama federation rero duheze tuze turashigikira ama federation ntituzoshigikira comité paralympique ni naho mbere twaciye dutangura kufata iyo ngendo yo gushira ama federation
ubu tukaba dufise amafederation atanu mbere yuguruye zose ni y'urukino rw'umupira w'amaguru ko bacitse ukuguru kumwe ubu rero turarindiriye turabe ko nkumbura ayo mafederation ubwa mbere babanza kuyemerera kuko ibi byangombwa byose umengo baramaze kubitanga mu bushikiranganje niyemerwa kumbure bagatangura kuyashigikiza ubwo buryo amafederation murazi niyo acatunganya amahiganwa komite paralympique iciba kujya kwa seno ikacigenzura gusa no kuvuga ikagira ico bita supervision mu Faransa rero reka turindire nayo ubundi no babwira ko gushikiye imyaka 3 atagikorwa nyezina ku rwego rw'igihugu cari bwatunganywe bivuye ku buryo kandi no menyesha ko kujya seno ishigikirwa n'imigwi mpuzamakungu nka CIO canke Solidarité Internationale komite paralympique y'iwacu nta mushigikizi wo hanze n'umwe ifise nk'uko benshi bavyiyumvira n'ishirahamwe mpuzamakungu rya komite international paralympique nta buryo rirungika mu makomite paralympique nk'uko CIO irungika mu maseno niko byoba bigenda ndetse no mu bindi bihugu ko bishobora gushika ugasanga muragize n'ubutumire bakavuga ati twarumse yuko hariho komite paralympique mu gihugu kanaka mwebwe nta na rimwe muraronka ubwo butumire ntimwemewe muri iyo komite international no mu nama ya bose mbere no babwira ko nta mezi angaheze mu rongozi wacu avuyeyo muga barabasiguriye bati komite international paralympique nta buryo ifise nk'uko mubona biri muri CIO ihabwa uburyo na Solidarité Internationale barabibasiguriye bati rero kugira ibintu bigende neza bati komite international paralympique yaravuganye na komite international olympique no kuvuga yuko guhera ubu basaba yuko les fédérations amafederation uko ahura dufate nko muri paralympique turafise fédération ya volleyball asi canke volleyball sitting itegeza guca ija hamwe na fédération ya volleyball classique kugira ngo ibyankenegwa byose baze barabihanahana baze barakorera hamwe no kuvuga amafederation yose y'inkino zisa azarahura nk'ubu iyi federation yacu ya football des amputés turiko turagirana imishikirano na federation burundaise de football kugira ngo ibitugora dukorane nabo kandi ibyo dukeneye babifise babiduhe ibyo badafise navyo badufashe kubirondera. Urakoze cyane kwinjira neza mu itandukano z'inkino musanzwe mutunganiriza abagendana ubumuga twese turazi yuko abantu batagendana ubumuga bungana kandi iyo uvuze ikintu c'inkino ni ikintu ahanini gikoreshwa inguvu kandi iyo umuntu amaze kuba agendana ubumuga naho hari aho usanga kenshi ari abantu bagira bashobora kuba bivanye n'ubumuga uko bungana bashobora kuba bafise intege nke n'izaho inkino zikunda korohera abagendana ubumuga cyane cyane namwebwe musanga mutegezwa gushira imbere kuko arizo zishoboka cyane kuri bo. Murakoze cyane no kuvuga yuko inkino zose kujya muzizi nta na rumwe abagendana ubumuga badakina gusa ikintu gihinduka n'amategeko kuko nk'ubu tugiye mu rukino rw'umupira w'amaguru murabona nk'ikibuga nk'akarorero ikibuga ku bakinyi batamugaye ni metero 150 mugabo ku bagendana ubumuga ni 60 ku 40 abakinyi ku batamugaye ni 11 mugabo ku bamugaye ni 7 no kuvuga abacitse amaguru bari mu kibuga ni 6 n'umunyegori umwe no kuvuga ni 7 kandi uwo munyegori abacitse ukuboko murumva yuko no mu mwanya bica bitandukana umwanya igice cya mbere mu batamugaye ni 45 kumbure bagacashira ko leta additionnel hanyuma mu bagendana ubumuga ni 25 hanyuma bakaja kuruhuka iminota 10 bagarutse ni kwa kundi ariko naho nk'uko bivuze hariho ubutandukane nk'abana bakiri bato bobo ntibakini iyo minota 25 barabagabaniriza kandi n'umwanya wo kuruhuka bobo uca umwanya w'iminota 5 akandi kabazo nagomba mperekeze kuri ico kintu
nk'uko nyine twari ko turabivuga abantu iyo bamaze kuba bagendana ubumuga hari ukuntu nyine bigoye kumvisha ko bashobora guparticipa nko muri siporo bamwe bamwe abo mutunga mu nkino zitandukanye kenshi n'ababyiyumvamwo canke kenshi namwe bw'akamo kanyu kaba kakoze cyane kugira mu bumvishe ko n'ubundi malgré que bagendana ubumuga ariko siporo ikenewe ku neza y'amagara yabo. Murakoze cyane ni ukuvuga muri siporo n'abatamugaye hariho abatabyiyumvamo ibyo turabizi ko naho ntari bwamugare na rumunonotsi ni ukuvuga yuko ubwa mbere ho haraba guhimiriza abantu ukabahimiriza ukabona ubwa mbere iyo uri umumenyereza ubanza bose ukabahura mu kibuga canke ahantu ukaraba umwe wese ikintu akunda hanyuma umaze kubabona niho ucugira uti wowe uzotumbera nawe uzotumbera ukabagabura rero nuko bigenda mu bagendana ubumuga rero hariho abatarajijuka nivyo tubanza guhimiriza tugasubira tugahimiriza bamwe urumva bagira ikintu cyo kwikumira donc l'autodiscrimination abo hari ababifise n'ubaka ibigendera hanyuma hakaba rero n'abandi bamaze kumenya kimwe bita estime de soi biyemera uwo rero yiyemera ni waheza akaza ubwa mbere kandi agaca dufasha no kubahura abandi no kuvuga rero iyo bamaze kubahuka byose birashoboka nk'akarorero mbere umugwi wa mbere watanguye gukina inkino z'abagendana ubumuga w'abigeme je ndibuka ndabajanye muri Jeunesse Sport ko nije nabatanguje barakomeye cyane hariho umugwi watanguye witwa Revaillant n'umugwi wari ukomeye cyane ubu nuko badaherutse mu kibuga ngo umuntu arabe ingene bameze ariko wari ukomeye cyane rero nkibatanguza murabona hajya muri Ministère ya Jeunesse Sport bagira bati ntidushobora kwihindura impuzu cyane ntidushobora kwicara mu kibuga mutuga ijya miryango twabanza kugara hajya ku irembo kugira ngo bashobore gukina mugabo rimwe kabiri gatatu bonye nahubwo bagira batugurira ahantu ahubwo baze kurorera batubone no kuvuga yuko bagenda barubahuka buhoro buhoro. Alonso nuko mwatubwiye yuko mukorana nuvuga byagakwiye ko mwokorana n'amafederasiyo ariko mu byo mwatubwiye ko ubunye hari federasiyo imwe yonyine imaze kwemerwa ari novuga umvise ko hari federasiyo y'abakinnyi ni federasiyo zitanu ariko imaze kunavuga kuba yiyandikisha cyangwa kuba igize yemerwa zose zaremewe ntiziremegwa zose iya football y'abakina football byaratanzwe none biraborohera ko mukorana novuga niyo migwi yose canke nayo mafederasiyo yose mu gihe bitarakunda yuko novuga bemegwa nk'amafederasiyo murakoze cyane urwego rwanyu rw'ubwo rwego rwa komite paralympique ngaha mu Burundi.